ngira romizero prise mu mugambwe mvuye ku secretary general muri bikibazo nabajije navuze nti hariho n'abanararira ikintu na kimwe bati oya, hariho natsigiturire bati oya, hariho narenganije oya. Abanyabuyenzi rero cyane bashikiriza ijambo batama babona n'abatamaye bashehe beshi kuje kubera Imana yarampaye narabaye mu Islamu turabana ndamenya ubwiza bwabo. Murabona ko ubu mutakironka naho mwimba toilette mwarimvye zigerekerana ko gushika ntimukironka aho mwimba toilette. None solution ndababwire ndabazaniye solution. Umviriza iyo parcelle ni gwaho hasi tuzoza twubake tuduze hejuru wowe hasi hazoguma ari wawe ubuzoba ufise toilette nziza ufise icyumba cyiza inzu nziza hanyuma abandi babe hejuru abo bo hejuru nibo wahora ari mu buramatari w'igisagara cya Bujumbura Jimmy. Umunsi umwe Jimmy ngo tugende abwira twigishe abanyabuyenzi yuko buyenzi dutegeza kuyubaka. Ndabwira nti batama nti murazi ibintu ndanka umwanda basha ndanka umwanda kabisa je mu bintu ndanka umwanda ndakunda amashugwe je ndakubwira nti irishu nishugwe nkaritera nkavuga nti yeho tudushugwe ingana twizanane urazi urutomati ngera rushugwe giza je rero ndanka ahantu hadasharije. Mwese muribuka je ndi ministre de l'intérieur muribuka ingene hasage imbere ya ministre de l'intérieur murahibuka genda murabingene hasi uno munsi ibuka je ndi ministre de l'intérieur ijya place de la révolution ni bande bateye amashugwe nahamagaye ministre wa environnement Kayitesi ahantu sishaka je ngaho imbere y'ibiro vy'iwanje ko hamere ko dutera amashugwe sha genda urabingene hasi uno munsi nasanze hariho ministère des affaires étrangères niwo muntu wa mbere kugira conscience yuko ari abanyamahanga babanza kubona kunanirwa muri PTB yagushirako n'akarangi ngo nzosigirangi bikanka. Muze muri ministère des affaires étrangères nta numwe atonda atambaye karuvati amashati yera karuvati itukura koti yirabura mugabo mugenda murabingere kibambazi gisa ahantu hinjira abadiplomate nukuvuga isi yose nihizi mugaba abakozi bo muri ministère des affaires étrangères nta numwe muri PTB yarigera avuga ngo dusijya karangi nani y'inzu dutera amashugwe ngaha eka bibere ngaho ntituraronka intumbero ntibaraduha intumbero nibereye ngaho gusa ntuze kunanirwa no gusiga karangi ku nzu yawe je ndakumwanda. Murabaza permanent wo muri ministère des finances hamwe mperuka yo gutembera hariho umudeje ninjiye mu biriwe kandi hari ico nibagiye kubabwira ego vraiment nk'iki kibambaza ubona kinezereye cyane intebe baraharaguye baraharagura ibibambazi ntawe yumvira ati mbe nk'umuntu yinjiye nga mu biro vy'iwanje arabona ko yinjiye mu biro vy'umuntu w'umuntellectuel rega ncamona mu mutwe wawe ingene usa kujya hasa niko nawe usa mu mutwe nta doctor iriyo nta master iriyo ni yarara riri ngaho muri uwo mutwe wawe kuko iyo haba hari urutonde nawe ari gutondesha aho uri. Abanyabuyenzi rero cyane bashikiriza ijambo batama babona n'abatamaye bashehe beshi kuje kubera Imana yarampaye narabaye mu Islamu turabana ndamenya ubwiza bwabo. Murabona ko ubu mutakironka naho mwimba toilette mwarimvye zigerekerana ko gushika ntimukironka aho mwimba toilette. None solution ndababwire ndabazaniye solution. Umviriza iyo parcelle ni gwaho hasi tuzoza twubake tuduze hejuru wowe hasi hazoguma ari wawe ubuzoba ufise toilette nziza ufise icyumba cyiza inzu nziza hanyuma abandi babe hejuru abo bo hejuru nibo bazokubakira wewe uzoba wiyicariye urindiriye gusa ya nzu nziza ya toilette nziza. Bakomeye amashirimwe ncambwira Jimmy ngujya wabonye wewe hamwe bavuga ngo ntibavyumva ninde yo kwanka isoko uberetse solution ubereka solution indongozi yerekana solution
ifise vision ikerekana solution. Tuja hariya turiko turondera yuko abantu baba mu nzu nziza. None gasha we Buyenzi aha tuzohakora gute? Nta yindi solution. None ni bande bazokubaka ijya nzu yiwe hasi? Nibajya bazoba hajya hejuru. Aha harabuza aba fonctionnaire bunyene 100. Boca bavuga bati jewe inzu yanje amahera mbaye ndayazana duce tubaka iyambere umutama azabona ari mu nzu nziza irimo amakaro namwe mube hejuru yiwe. Quartier inesese uyibonye irateye isoni. Sha musitantere wo muri mukaza hageze neza narakavuze nari nzi yuko yarantanze kuhagundura nari narahamubwiye mugabo nije nabivuze kubona ibi ni universitaire bagabo ibi professeur ibikozi vyo muri kaminuza biba mwiyarara aha imbere ya Che Andre hajya hepfo murahabona iyo nzige nisa ukaraba imitwe itahayo erega umugabo yubahirwa hataha icuri ndakibona je ndiko ndagenda gutya. None unanirwa kumentena ivyo ufise woshobora kurema bishasha? Oya mbwira worananiwe no kubungabunga ivyo ufise worema bishasha? Udashoboye kubungabunga bijya birufise wo kubaka ibiro vyiza. Uri umuntu professeur d'université ukaba mu nzu nkijya abagabo ntibumvikane bati shatugura karangi none ngahabitwara ngahe tuteza guhinduka shaka 2060 kari 2060 jewe nayifuza muri 2030 ijya image ya 2060 ndayishaka muri 2030 aha muvuza ko bidashoboka mwebwe ndongoze ntibishoboka ko 2060 ijya image tuyironka muri 2030 none se dukeneye twebwe si ibintu bizoba bihari si isura y'u Burundi hayo mushaka mwene mushaka kubona u Burundi buteye imbere dore muzoba mwipfiriye wa mutamakazi yahora na Eliya ati mpagafu ngo ncumbira ngoya ngo dusikaranye ngo gashi ngo narungitse ngo umuhungu wanje ngo asenye udukwingo ngaha ngo turye duce durindira gupfa none namwe murindiriye gupfa gusa. Nagira murindiriye 2060 tuyireme ubunyene bikunde bakoze b'Imana muri ngaha ndabasabe basimweho mwibera abantu abandi twize ibishuri byinshi hanyuma biragushikaho bitunanira itwara turaremerwa turaruha imitwe yacu yararusha. Ari waciye amateori nawe nguko wiga ibishuri byinshi ngo niko ngo buriko gurazora urumva ikibaho ugumuharura gusa seruvo nguko wiga ibishuri byinshi ngo buriko uraharura gushikaho hazoba vide. Basi mwebwe abakozi b'Imana mwebwe muri societe civile basi nkorera akantu gatoyi kabisa amashengero yanyu abemwe abasirimu abantu bateye imbere paruwase zibemwe abasirimu bateye imbere nkorera ko kantu basi abo bandi tubihebe by'abakaruvati urumva matière grise barayimaze yose bamaze kugenda baguma baharura gusa uko biga amashuri menshi bariko barafuta basi abakozi b'Imana mu nkorera ko kantu bwira abanyamigambwe nabo bagize imigambwe barondera ibiti barondera kuba bonyene. Abanyamigambwe fata abanywanyi banyu mufata abanywanyi banyu tutegeza ko umugambwe wacu ari uw'abasirimu ntidukeneye abantu baboro babakene reka tubereke ingene umuntu ashobora gutunga imigambwe mutondesha abantu tuze tubone mumvise mitingi abantu bambaye imvutano nziza amakostime meza ibirato vyiza iyumvira abantu tubavuze uti abana wiga muri segonderi ubugeze kwerekana ubusirimu kameme wambare ferume bavuze ngo nirukanye abanyeshuri ngo mvuze ngo abanyeshuri batahe bose. Narakunze umudirecteur araho umudirecteur yavuze atoya je natunze ko abavyeyi abana babo batagira ibirato kugira ndababaze igituma batamba ibirato ndabafashe ndabereka ingene bagurira ibirato abana babo je sinirukanye abana kuvuga ngo abana bambaye ibirato ferme ngo rabirukanye indero y'umwana iva hasi umwana yumvise ko
ategeza kuba umusirimu akiri muto azokura ari umusirimu. None mwebwe mushaka kuba abamiguruwazi kubera ntimusirimutse mu mutwe. Abakozi b'Imana, abanyamigambwe, Jesere definitely ndayikunda kweri. Kaje ndababwire hajya secretary general nawe nyene ico bamuhora yuko ahimiriza abantu kuba basirimu kuronka amahera. Abwira ati no, umupfuko nuronka amahera kubera iki mutagira amahera. Hari ibintu biryoshe jewe hajya iyo mutwarana muvyumva kumwe ni sawa. Iyo mutwarana muvyumva kumwe uraraba hirya nawe agakora. Narumvise bamwidogera ngo yapweza abantu ngo bazinduke vre. None mu Kirundi ntibavuga ngo ikivi ni cakare. Mugabo baramuhora ko yavuze ngo abantu bazinduke. Ngo mbega ngo havuga ngo bazinduke ngo babeza ko bose bagumya banga. Yo nkutari umugumya banga nibera ikinebwe yiryamire. Banyamigambwe. Mutari muri Senate definitely ni mwiryamire. Abagumya banga namwe ivyukire mu koridoro n'umurango. Hanyuma abaze basigare baravuga ati yo twaracerewe baga. Urumva nk'umuntu aguhora kuvuze ngo abantu bazinduke. Umugabo kuryama amasaha arenga 6 abaryamye bikivre. Mu masaha 28 erega mumenye le temps perdu ne reviendra jamais. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Uzocufani deni. Amasaha 28 yama amasaha 6 18 yakore. Erega turacafise ibikorwa imbere yacu. Aje kandi umunsi umwe je nzofata ngira icemerezo kumwe navuga nka patiri umwe wese aragenda kwirega ivyaha. Je umunsi umwe nzofata mbloke hagati ya Ntahangwa na Rwakarede. Kuko mutonda 2 basha ndabazi ubu. Emwe utonze karubu ni 2. Nje fata mvuge nti mwese va mu modoka ndeme yambute yaje ndeme igihugu gihombe dataje byo mwari mugiye gukora ni tubihombe. Nje ndabakora mu miduga nje ngira icemerezo ndakubaza. Ugiye ngiye ku kazi uza gukora iki? Ataco we unyeretse uza gukora nca nandika kuja ku kazi utazi ico ugiye gukora fre ukaryama utagize programme dodome uti ejo nzokora iki mu mbona kazoza ejo nzokora iki ejo ikivina kiraje he ngezaha ejo naho nzocangira iki kubona bije mwama muri meme shows ndatera inkuru naratwenze igihe dutangiye bije programme rasanze ibaze turi mu 2021 nzabona muri bije PTBya construction ntare house inzo twinjiye 2018 2020 nzabona muri bije construction ntare house ajya murazi ngene namenye ko ijya pare hajya arahareta je navuze ni sawa ko bavuze ko ari kwa Micombero banza mu ndabire konte leta iri hako ruwaye mugabo ruwayiranditse mugabo ndarondera konte ijako ndabura muga muri ministere deficit ya Maria yindi twavuze ko deficit ari ivyo tutakoze tubikora tutabikora twayariye amahera muri ministere ya finance ikakuma twayariye kandi tutabikozega construction ntare house amaheruka yabona twarayafusa ubu kuko construction ntare house vyaraheze ubu turiko twubaka pare y'Igitega turiko twubaka pare y'Ikiriri hanyuma ico gihe ndarondera konte leta irihira ko ruwaye yijya pare y'Ikiriri ndabura ni sawa hari kete mwa mubona umuntu amaze kwandika arekarama ko akwiye kurihwa ruwaye bararondera barabura ahandi na ha leta mugabije irasohoka ego murumva aho igituma igihugu kidatera imbere erega ndikobwira mwe bw'indongozi rijya n'ijambo ry'Imana hajya mubonye umuhanuzi avuze Yesu yabivuze neza ati sinaje ngo muronke amahoro ati naje nyene kandi nasime yarabivuze ko bazomuhazanirako uzokwa mumuhazana ariko nkobo ntimwashobora gukeza nka Yesu je muravye ingene umugambwe ukora ingene okay je ndibuka ngira romizero prise mu mugambwe mvuye ku secretary general muri bibazo nabajije navuze nti hari uwo nararira ikintu na kimwe
bati oya. Hariho natsi giturire bati oya. Hariho narenganije oya.